Ndibuka secondaire narigeze kwiyandikisha mu bintu vyo kuvuga ibintu vyari vyabaye organisé par l'UNICEF. Umuprefet yaranyankiye arambwira ati urumva wewe naho wanditse ibintu vyiza n'iki nibaza ko wewe bitokunda yuko uja guserukira ishuri. Ivyo ni ibintu bigenda biragukomeretsa. Vyari ibintu nakuranye kuko ndabifise kuva aho noshobora kuba nibuka, ni kuva nk'imyaka 6. Imyaka 6 ku mwana w'umurundi canke umwana wo mu gisagara uba utanguye kw'ishuri, ni ibintu ubona yuko udasanzwe uvuga nk'abandi. Urabona ko twese tuba duhurira mw'ishuri, mugabo hariho ikintu kiba cerekana yuko hariho ubutandukane hagati ya wewe n'abo muba mwigana. Nibutse nko mu mwaka wa 5, niho hantu natanguye kubona yuko ntandukanye gose n'abandi, kuko naguma muri ivyo bintu vyo kuguma nja mw'ikaye. Iyo mvuze abandi baratwenga, canke niyo vyanse yuko mvuga ukamenga umuntu aragize izo mpuhwe yuko yoza arampereza amajambo. Cari igihe kitoroshe gose, kuko nibaza ko no mu vyatumye kamere kanje, juste la personnalité mfise, ni ibintu bivanye n'ukuntu abana bambona juste muri primaire, kandi vyaratumye niyugara kuri jewe gushika igihe vyagiye biragabanuka. Ndibuka secondaire narigeze kwiyandikisha mu bintu vyo kuvuga ibintu vyari vyabaye organisé par l'UNICEF. Umuprefet yaranyankiye arambwira ati urumva wewe naho wanditse ibintu vyiza n'iki nibaza ko wewe bitokunda yuko uja guserukira ishuri. Ivyo ni ibintu bigenda biragukomeretsa, kandi bituma bituma utakaza ukwizera en toi. Nta bantu bamfashije banganya umuryango, juste baratuma nibagira yuko mfise kugigimiza, kuko n'abantu batakora nk'ivyo abandi batanzi bagize, nko kunshira mw'ijambo. Barafata akanya, kandi si ibintu vyoroshe, kuko hari igihe babatante yuko bogira nk'abandi, mugabo ntavyo bakoze. Navukiye mu muryango w'abakirisu. Nibaza hariho vyinshi bishobora gufasha umuntu agigimiza, mugabo nibaza ko ngaha anye ntabo dufise ahantu babikora. Mugabo nk'umuvyeyi wanje yarigeze kuntwara kwa pasiteri kugira bansengere. N'ibintu bishika bikagabanuka uwo munsi, ukaja mu kwizera, mugabo vyagumye kwa kundi. Mugabo ntivyabujije ko vyagiye biragabanuka uko nagiye ndakura, nuko nagiye ndizera jewe nyene. Mu buzima busanzwe nkuko navuze, ndi umuganga, kandi n'ahantu novuga ko nsubiye inyuma gatoya, primaire abanyeshuri kenshi bantwenga kubera ikirundi casohoka gitevye. Nkuko umuntu wese ikintu kiba novuga coba cagutomatije kiragoye ko kirengana. Nk'ubunye ndiko ndavuga mu kirundi ndiyumvira amajambo menshi, nkafata akanya, kandi bica bituma ngigimiza. Ngiye mu ndimi zindi usanga mvuga niyumva neza, uko kugigimiza hari n'igihe gutakara. Mugabo
mu buzima bwa misi yose nk'ikirundi ntegerezwa kukivuga kubera ndi umuvuzi ntuvura abantu donc bavuga igifaransa canke icongereza twese turazi ko abarundi benshi bavuga ikirundi vyaragabanutse birasubira biraba novuga vyarabaye normal bukeya mu kirundi vyama bingora ntibantwenga abantu hariho abatahura bukeya hariho n'abandi bigora gutahura babifata nk'ubumuga nanje nibona nk'umuntu nk'abandi ndibuka imbere ko mfata ingingo yo gutangura amashuri ya kaminuza nari niyumviye ko noshobora kuba umumenyeshamakuru araba ibintu vya politiki ni ibintu niyumviriye gose kandi uko kuntu abantu bambona vyaratumye ndanavyibagira ndabivamo kandi ari ibintu nakunda ni ibintu nakunda gose nakunda gusoma ibitabo nk'uko noja kwinyegeza ayo maso y'abantu nkasoma kandi ndiko ndanasoma nuko kubegera ndiko ndasoma ntavyo wibuka abantu bose donc babegera barashobora kubimenya abantu bamwe bari bagira ko ubwo butandukane bwacu nibwo bwubatse isi nico cerekana ko isi ari nziza iyo uri mu bantu bataguha ijambo nuko kuntu ko kumva wihaye agaciro ntibiba bikunda nico gituma nohimiriza abantu begeranye n'abantu bagigimiza yuko bobafasha mu kumviriza no gutahura kuko n'abantu nk'abandi iyo ufashe umwanya munini uriko uriyumvira ijambo biratuma n'iryo jambo rifata akanya kinini imbere ko risohoka iyo ndiko ndiyumvira ijambo nobaza nk'umugwayi nk'ubunye just byaramfashe igihe kinini imbere ko menya ibintu bimwe bijanye n'ubuvuzi kubera nize nk'ubuvuzi nko mu Congereza nk'umugwayi ambwiye ikintu nk'ikiyunguyungu sinarinzi ico arico rero iyo mfashe akanya ko kwiyumvira iryo jambo ngira mvuge niho nca ntangura kubegera nk'ubu ubonye hariho utujambo tumwe n'abagenzi banzi barazi utujambo tumwe nka juste donc utwo tuntu turamfasha kugira iryo jambo ndiko ndiyumvira kugira ntirisoke ndiko ndabegera rishobore gusohoka neza amwe mu makosa abantu batagigimiza bashobora gukora nohera kwiyumvirira irya mbere kandi rikomeye ni ukwiyumvira ko ushobora kwiyumvirira uwundi muntu canke kwiha novuga kwiha ako gateka yuko utahura ivyo uwo muntu abamwo canke agira avuge kandi ari we nyene yashaka kukivuga ico ni ikintu abantu benshi bakora kenshi birashika ntidutahurwe kenshi birashika ntidushika aho twategerezwa gushika kubera ijisho abantu baturabisha ivyo ni ibintu byo ntera ubwoba ni ibintu nibaza ko twese twogwanya kuko turi abantu bashoboye turi abantu bashobora gukora n'ivyo abatagigimiza bakora kandi nibaza ko hari abantu bategerezwa kuba bahabwa amahirwe yo gushika kure mu buzima.